nyeniteka umutekano nikahara mu ruganda ntibacure. Uburundi buriko buraterera cane mu kugarukana amahoro n'umutekano mu karere no cane cane mu gihugu ca Kongo. Ariko turiko twumva abarundi bahurikiye mu migwi igwana nka RED-Tabara na FNL ya Nzabampema bariko hamagarira abandi barundi kwifatanya nabo ngo basenyure intwaro y'umugambwe CNDD-FDD. Iyo ngendo muyivuga ko kwiki? Mbega nigiki musaba leta ko yokora kuri ivyo? Murakoze. Umutekano muri RDC abari mu migwi ya RED-Tabara na FNL iki kintu soza ukivuga jewe abantu bose bari mu migwi bivugisha ngo bogwana aba natanze ikiganiro kuri Saint Michel mu 2000 na sinibuka itariki mugabo ndashaka 2015 ndumukuru n'amahinduza amateka cyagiye bacavuga ngo Kuri yavuze ko azomara abantu ngo kora n'ukwica abantu ngo avuze kora ngo n'ukwica abantu hajya niho nabivugiye navuze nti iyi migwi yose izira yiyegeranya urazi ko bitegeye kwiyegeranya bananiwe no kugira kudeta nabwiye abantu biyegeranye mugabo amenye ubu kugira uronka umutahe wo gutanguza intambara mu Burundi wegeranye ico gihe navuze ubu ugomba gutangura atanguza irake zibiri z'abantu hama mu ndwi zitatu tuzimare aje kurondera abantu nabivuze haize imyaka 11 nta gituma mu Burundi umuntu agwana kugira ugwana intambara kanyeshamba lazima uwe na sababu ndasema gaswahili kwanza lazima uwe na sababu ubwiye ata bituma imbwa zose zirakwirukako rurebe yazime bavuga ati rurebe yapata ngaha ntuzeye yindi zina zirondeza ibintu bidapanze nabivuze haize imyaka 11 sinabisubiramo bose barabizi bajya bose baguma biruka za Canada bajya bose baguma biruka iburaya bose baguma muri Kongo bahera nk'ifu y'imijira ega baraheze ega ntivyoroshe nababwiye umutahe ushobora gutanguza intambara ngaha mu Burundi n'abantu irake zibiri bafise inko nabo nyenzo mu ndwi zitatu turabaheza nabivuze mu 2015 na 16 ndumukuru n'amahinduza amateka kuri Saint Michel wasomye imisa umengo yari Patrick Ntabona wasomye igisabisho cyo gutangura ibikorwa niho bacavuga ati Ndikuriyo ni mubi yavuze ko azotumara navuze ubufisi ngo tuzomwica none so kugwana baraje mu 2012 dufata imbere yabo 12 bari yinjiye mu Cibitoke twarabamaze bose mu 2014 bari yinjiye mu kwizo ku12 bose barabishe mu 2015 binjiriye mu kibira ikabarore bose barapfuye rero ivyo kuvuga ngo imigwi yego kubwo bu telefone bwanyu baridagadura keduvuga tuti jabuka Rusizi dukonjege verbe duheze igavyita guheza uyadukije baragukorerako je aka kantu karandyohera Nzabampema n'umuhefnere w'umusuma nagiye mu Cibitoke mu 2008 haize imyaka 18 ngiye mu Cibitoke ndi komiseri mukuru aje n'ubuzima bw'umugambwe no kuvuga umutekano w'umugambwe n'abagumyabanga nababwiye abanyacibitoke nejo nabibukije ndi haize imyaka 18 mvuze ni Nzabampema n'umuhungu wanyu avuka ku ndava kugira nemere yuko akomeye narari muhira iminsi 2 tumukoze ko inzara z'inkono nini imyaka 18 heze 2008 heze 18 nimutoze muraba utuntu twitegadura twiyambika impuzu z'igisoda twifotoza yo reka hageze kugwana umwanya mutoyi bazingira inyuma bazingana n'umugozi bashira inyuma
ivyo rero ntimuzose kuza muravuga ngo hariho tuguye muri Kongo mugabo twebwe nkuko nyene kurwanira igihugu vyamaho ugenda urabaza nawe babwiye ngaha urabaza mu mashamba hose hari umuntu afise apeti y'ukuraza tukonjege duheze ino ugenda urababaza ico gituma cy'amashamba ya Kongo yose bayapatruya kandi Ngozi mu kiganiro nabwiye aba bantu bazoravuga ku maradiyo nibiyegeranye ni bari muri Canada muri Amerika mu hari cyane navuze muri Belgique bazi ko bavuga gusa nibazi turabe twebwe imyonga yose n'imyobo uraza umwobo ujya mu imbeba turayizi yose mu gihugu n'amabuye yose ari mu myongo muri yo kwinyegezamo yose araharuye nibinjire ugomba